Isome cyashire Yohana igice cya kane kuva ku murongo w'umunani gushika kuri 11. Ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ibiruhuka kurangwa no mw'ijoro byama bivuga biti uwera niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi akiraze. Kandi iyo bya binyabugingo bihaye guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe bizagiye kuri ya ntebe, niyo ibahumye bitazoshira, ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe basenga nibaho iyo bitazoshira, bagatera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu Mana yacu birakubereye guhabwa ukuhimbazwa n'icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye byose, icyatumye bibaho kandi icyatumye birema nuko wabigonze. Usubiremo agaciro k'umurongo icyo biba biti mwami wacu Mana yacu birakubereye guhabwa ukuhimbazwa n'icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye byose, icyatumye bibaho kandi icyatumye biremwa nuko wabigonze. Amen. Nagira mbere gushimira Claude kumbure nawe washobora kuba ari kumwe muri Multi-Brands kuba bashoboye kwiyumvira umwanya nk'uyu, hanyuma bakiyumvira kuri mwebwe mwashoboye kuza hano. Sinzi nyine byageze kugira ngo muze ko ari Claude yabandikiye mu butumwa bugufi cyane, hari mwebwe mwiyandikishije muri ko murabona icyapa kiri kubatumira. Mugabo uko inzira zose byaciyemo, numva noshimira rwose Claude kuri uyu mugambi udasanzwe ufite uruhare rukomeye mu bwami bw'Imana mu gihugu cyacu cy'Uburundi, mu bijyanye n'ubuzima buhimbaza Imana umuntu akoresheje ingabire yo kuririmba cyangwa kwandika indirimbo cyangwa umutima urongorera abandi mu ndirimbo uhimbaza Imana. Nongere nshimire umwe wese mwe yashoboye kwitabira kano kanya. Ngomba kuvuga kuri jewe ndabiraba mbona ari iteka rikomeye Imana yashoboye gutera umuntu yaje hano. Birashobora ko ukumbure umuntu yaje adafite icyapa kirekire cy'inyuma y'ukuza hano kwiwe,
muga jewe numva nokereza rwose umuntu yashoboye kuza hano kubera iki nawe utobitahura igituma waje muga Imana iratahura igituma waje. Hanyuma bamwe muri mwebwe n'abarongozi b'indirimbo, abandi muri mwebwe barandika indirimbo, abandi hariho n'abataririmba nk'abanditsi canke batarongora amakoraniro ubwo babaho ubuzima buririmba bakoresha indirimbo mu buzima bwa misi yose nk'uko Imana bisaba umukristo uwo wese karirimba. Muga agace ngomba gushimikirako ni uko kuba Imana yakwizigije ingabire kanaka mu bwami bwayo ngo ikore mu bwami bwayo ni iteka ridasanzwe rihambaye ruta ibindi byose mwibaza. Kubera umuze w'amajambo Imana tubona iriko iraduhamagarira ubuzima buhimbaza, ni Imana muri kamere kayo ariyo guhimbazwa. Kino gice adusomeye cyo mu Vyeshuro hano ni igice cerekana aho Imana iriko irahimbazwa n'ivyaremwe atari abantu, ivyaremwe bitunganye, ibinyabugingo, ibizima, hari ibintu bitabura byose muri ingene bitunganije mugabo bituma nta ngorane, mugabo ni ivyo vyaremwe biri mw'ijuru bitunganye aho bihimbaza Imana. Mu majambo asozera tubona ivyo vyaremwe byose biri mw'ijuru bivuga ko Imana ari nyacubahiro kirenze kandi ko ubuzima bwayo ari ubuzima muri kamere kabwo buhamagara uguhimbazwa. Nicyo gituma ngo ibinyabugingo baba kuri 24 baciye bakura ibitsimo byabo babikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe imbere y'Imana. Kubera iki? Nimba aba ivyaremwe bidacumura bigororotse bihimbaza Imana gutyo, wewe na jewe ushobora gutega iteka ngo duhimbaze Imana wiyumva ku rugenzo rungana gutyo. Ni gute ibigomba kuba byawe bikubira uri kuravyumva muri kano kanya ugereranije n'ingene Imana iri n'akamere kayo gahamagara ivyaremwe byose kuyihimbaza n'iteka Imana ishobora kuba yagoteye, ishobora kuba yanteye byo gushobora kujamwo ubashobora kwiheza icubahiro. Mwiyumva gute? kirarengera uko dushobora gutahura, sibyo? Kandi ngomba kuko cyo kica kizira hano nyene uyu muntu aterwa iteka ryo guhimbaza Imana ryo kubaho ubuzima bwa misi yose ariko arahimbaza Imana cyane ahesha icubahiro Imana. Ninde? Nitwa mutahura biraza kuheza byongereza ikintu kidasanzwe mwa buno buzima bwo kurwandika, bwo kuririmba, bwo turongora amakoraniro y'abera tuyazana kwihweza Imana muri kamere kayo gahamagara guhimbazwa ibihe byose. Nashaka ntaratangura kugira ngo sindabihende ko ndonke nk'abantu babiri canke batatu mumbwira ico muzi umuntu ninde, mumpereze iyo siguro gatoya. Umuntu agira abakobwa babiri n'abahungu babiri bavuga abo banyamatsiko bakwiye, mumbwire mbega umuntu ninde kugira ngo kubera birashobora kumwigisha ashobora kwenda kuba yaje kwigisha ntibaza ngo ntaco bazi kandi babizi, kandi birashoboka no ko umunyeshuri yihenda akazi byose kandi atavyazi. Kugira ngo dufashanye sindabihende nka mu nyimbu yihendeko n'umwigisha bahagire babiri bane baserukira kugira ngo mwishure umuntu ninde. Bahungu babiri ngaha, uyu muhungu yambaye umupira wera ku ntebe ya kabiri w'inyuma, umupira wera uriko kano. Amen.
muremure ariko tutari gato umuntu w'umunyantege umuntu asonza ibintu nk'ibyo. Kuri wowe umunyantege nke ni mu bigaragaza umunyantege nke yasohoza arasoza byinshi bituma umuntu aba umunyantege nke, bituma mu rugendo rw'Imana, mu bintu by'Imana turimo umuntu arashobora gucika intege asamatijwe n'ibindi by'isi cyangwa iki. Wakoze usonza n'intege nke, ufungura n'intege nke, usonza n'intege nke. Tereza mikoni. Yesu nashimye. Muri make umuntu ni munini cyane, umuntu indani byiwe nyine umuntu ni munini cyane. Gusa ku bijyanye n'ibintu by'Imana umuntu n'umunyantege kubera ko bijyanye no mu bintu by'Imana umuntu n'umunyantege cyane kubera ashobora gushikwa n'ibigaragazo byinshi, naho yaba umukozi w'Imana asanga gukorera Imana agasanga yashikiwe n'ibikugerageza kubera nyine ari umuntu bojana nidashoboye kuvuga ku muntu. Mwumvise kugira ngo umuntu ni umunyantege nke kubera ashingwa n'ibi nanjye icyo bavuga ku umuntu n'ishusho y'Imana. Icya kabiri, umuntu wakunzwe n'Imana kubw'ubuntu. wakoze kuri ntacyo kibazo cyangwa ngo kugira ngo mabye umuntu uvuga yuko umuntu ikivuga cy'Imana hanyuma Imana yisangije uburanga yifuje kumuha gusangiza hama kandi umuntu umunyabyaha yarashimwe umuntu arafise Imana Ariko ntabwo umuntu ikiremwa Imana yaremye isi intege nke, isi umubiri n'amaraso kudatahura. umuntu n'ikiremwa se umubiri n'amaraso nahura bya bintu nkoramutima bihagaze mu kwizera kudushoboza guhimbaza Imana. Umuntu adatahura umuntu akaba ariko arongorera abantu n'abari umuntu ku Mana byo kunda yuko umuntu ashaka kwandika indirimbo ibereye ihimbaza Imana ejo Imana. Umuntu afise ubutaro kutariko kwa Bibiliya ku muntu byo kunda kwandika indirimbo izana abantu kwihweza Imana. Oya tuje mwidonido rero umuntu abagirwa ubuzima buhimbaza Imana iminsi yose nini kubera iki kino kibazo ku kibuga cyacu tubako mu Burundi aho turi amaze kuja ku bihugu nka tubihoze gatoyi bwabo aho turi aho twese tugeze amaso aho tugendera inshuti n'abagenzi tubamwo turafise ibicapo dufise ku bantu mu buryo butandukanye. Ndakubwiye ati mbwira ingene ubona mama wawe, ingene ubona papa wawe, ndakubwiye ati mbwira nanjye ingene ubona, mbwira n'ingene ubona Claude, nza gusanga umpa ishusho y'abantu batandukanye, sivyo? Hari bamuza kumbwira yuko ari abantu beza, ni umuntu mwiza, ni umuntu aryoshe kubana, ni umuntu utokwifuza uwundi muntu muri kumwe. Abandi bavuga ati ujya muntu numugesera. Abandi nabati kubona n'ujya muntu ni nko kwibera mu ijoro, sivyo? Abo bakanye bavuga ati ni ijoro ritoyi bibere kumwe n'umukozi wawe. Yani majambo ijoro ritoyi sigori na hantu wakira umunezero wose atamubaba. Nivyo sivyo? Ivyo byose tuko turavyegeranya ku kibuga cyacu birerekana kangahe tudatahura ikiremwa muntu nkuko Bibiliya bivuga. Muri kano kanya rero Bibiliya iraza guheza twereke
ito n'ito canke umuntu uburyo bwagutse nubwo naza kwimara byose nkanaza gutanga ivyo nagerageje kwegeranya byo dushoboza ko tubitahuye indirimbo zacu twandika ukurongora kwacu amakoraniro y'abera vyoba ivyigira kimazi mu mugambi w'Imana kandi vyohesha Imana icubahiro. Kubera iki kino cigwa categuwe intumbero ya kino cigwa sinzi ko hajya ngo ntatabona neza. Kino cigwa gitumbereye iki? Kino cigwa bwa mbere gitumbereye gutwereka inkomoko y'umuntu. Umuntu akomoka hehe? Ivyo dufise abantu benshi canke barashaka n'ivyigwa bitandukanye bivuga inkomoko z'umuntu. Sivyo bamwe bavuga ko ava mu nguge, abandi ko yavuye mw'ishamba, undi ko yavuye bushi muri vyigwa vya kahise biravuga iyo umuntu yakomotse. Abahinga mu vy'ubwenge baravuga iyo umuntu yakomotse, mugabo birakenewe rwose ko tumenya umuntu yavuye. Mbega umuntu yaremwe gute? Umuntu yaremwe gute? Intumbero yo kurema k'umuntu ni iyihe? Mbega tuvuze kugwa k'umuntu ni iki? Mbega nize nkurikizi zo kugwa k'umuntu mu mugambi w'Imana? Hatubaganye ninjire turabe inkomoko y'umuntu. Ni bande batubwira inkomoko y'umuntu? Umuntu yakomotse he? Umuntu umwe gusa? Ninde muri se yitwa Audrey? Audrey ni baritirana n'umufasoni wanje. Ni wewe? Wengira kitagwa hasi. Umuntu akomoka he? Yavuye he? Ni nkora mutima gose ko tumenya inkomoko y'umuntu. Umuntu yaremwe n'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane muri kino gihe cyacu. Tumenga ibintu bisanzwe kubera yuko turi twavukiye, bamwe bavukiye mu miryango ikijiji bavuga ko umuntu yaremwe n'Imana, abandi bavukira ahantu hari imvugo y'igiporoti, bose bavuga yuko umuntu yaremwe n'Imana atangorane. Muga siko byamye, kandi niyo munsi turazi ko hari n'abandi bavuga ko umuntu atavuye ku Mana. Umuntu afite izindi nkomoko. Umuntu iyo bita teori ya revolution yerekana ko umuntu yagiye arahindagurika avuye mu bikoko. Umwe yavuye mu musiba, yavuye mu nguge, yavuye muri ivyo, kandi kire ni ikintu kidasanzwe, ni ataki ikomeye cyangwa ni intambara ihambaye ku bijyanye no kwizera kuzima gushobora kuninahaza Imana, kwicubahira Imana biciye mu ngabire Imana iba yaduhaye zitandukanye mu ishingiro ryayo. Adusomere iki murongo Itanguriro 2:7. Itanguriro 2:7 haratwereka neza ivyanditswe birerekana inkomoko y'umuntu. Murongo w'iki? Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru inkono y'ubugingo, umuntu akaba ufise ubugingo. Herekana ko ni Uhoraho Imana, Umwami Imana niwe yakoze igikorwa cyo gushiraho umuntu. Turi kumwe? Inkomoko y'umuntu si mu muntu cyangwa mu vyaremwe. Inkomoko y'umuntu iri muri ni mu Mana. Ni Imana yashimye kurema umuntu. Kabiri, gute umuntu none yaremwe? Katika mbere umuntu yari mu ishusho y'Imana. Itanguriro 1:26-27 nimwe mirongo muzi kumurereka ariko bonda buvuge. Imana ihejeje kurema ibindi byaremwe byose, murabizi igice cya mbere cy'Itanguriro tubona Imana ivuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Sivyo? Umuntu tubona yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana zamusigura imbere gatoyi. Mugabo umuntu aratandukanye n'ibindi byaremwe byose kubera
afise ishusho y'Imana. Ikira ni kintu gihambaye mu buryo budasanzwe. Numvise bamwe bakora avuga umuntu bavuga ko umuntu gusa ari umuntu yaremwe hanyuma afise amaraso afise impemu n'ibindi. Muga ni mbona mutima ngo tutahura yuko umuntu afise ishusho y'Imana. Kubera byogora cyane ko umuntu ashobora guhimbaza Imana adafise ishusho y'Imana. Sivyo? Turiko rero Bibiliya irerekana yuko umuntu yakomaze ku Mana kandi ko umuntu ayaremwe mu ishusho y'Imana. Kabiri, umuntu agizwe n'umubiri n'impemu. Imana mu kurema umuntu yamuhaye umubiri uvuye mu ivu, imuha n'impemu zivuye kuri yo. Itangiro kabiri umuntu witwa hamwe Erika yaje gusoma. Ni gute Imana yaremye umuntu? Yafashe ivu, sivyo, irabumba umuntu, hanyuma ngo ica ihumekera impemu zayo muri inde mu muntu, hanyuma ngo umuntu acaba ufise ubugingo. Birerekana ko umuntu yagizwe n'ibice bingahe? Agizwe n'ibice bingahe? Bibiri. Igice kimwe ni ico kibumbano Imana yabumvye kwere umukungugu mwivu. Igice gira kabiri ni ico gice kiba ku Mana Imana yashimye kumusangiza. Niko muramurikira? Hariho abavuga ko umuntu agizwe n'ibice bitatu bishirikije imirongo yo mu gice cya mbere Paul yandikiye Abitesalonike igice cya 5:23 n'Abaheburayo igice cya 4:12. Araza kwadusomera Enrique. Ariko iyo mirongo igihe bariko barayikoresha bayikoresheje bayikuye mu kibuga cyayo. Kubera ikibuga cy'iyo mirongo kiba kiravuga ukwezwa k'umuntu wese. Mugariyo iyo mirongo ntibikiravuga ibijanye n'ukurema k'umuntu. Reka dusomere kete ya mbere ya Efeso 5:23 acagira ko n'Abaheburayo 4:12. Ikarishabwenge 5:23 gahati kandi Imana nyir'amahoro ibe ariyo ibeza rwose, kandi impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisanzwe bitagira umugayo aho Umwami wacu Yesu Kristo azozira. Mwumva hano havuze ibice bingahe? Impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri, sibyo? Abaheburayo 4:12 kuko ijambo ry'Imana ari izima, rifise ubukuba, rifise ubundi buruta ubw'inkota zose, ikinjira naho ritanya ubugingo n'imwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagabira. Hano mwumva ariko bavuze ibihimba bingahe? Bavuzemo ibintu bitandukanye, baravugamo n'iby'isokoro, baravugamo n'ibindi bitandukanye, sibyo? Impemu, ubugingo, umubiri, isokoro, sibyo? Adusomere muri Matayo 22:33 kigeza ngahe ibindi mirongo muramuzo isomera. Matayo 22:33 aranishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Sibyo? Hano havuga iki? Havuga umutima, havuga ubwenge, havuga ikindi bakora iki? Sibyo? Umwanditsi Paul ariko yandikira Abitesalonike n'uwanditse igitabo cy'Abaheburayo, igihe bariko baravuga ibi bice bitandukanye bavuga impemu, ubugingo, umubiri, muri bo batumbereye kwerekana ingene umuntu yaremwe. Usomeye mu kibuga cy'umwanditsi mu bice by'imbere haba ariko abariko aratorera umuti ikibazo cy'ukwezwa, sibyo? Ukwezwa ufata ubuzima bw'umuntu bwose mu duce twose tugize ubuzima bw'umuntu, mugabo ariko yerekana
umuntu yaremwe muri ibyo bice. Abakoresha rero mirongo ariko baravuga ko umuntu yaremwe mu bice bitatu baba batakaje rwose ikibuga cy'umwanditsi. Umwanditsi yandika ariko atoringisha ikibazo kiyihe. Uciza muri Matayo ucubona yuko Yesu nawe aravuga ariko avuga ko ingene dukwiye gukunda Imana tukayikunda n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose yongeye k'ibindi bihimba. Wacha ko umuntu agizwe n'ibihimba bingana. Yesu ngamwe nako torigisha ikibazo kibigize umuntu mugari karerekana yuko gukunda Imana murazi ikibazo arakora umuti ni umuntu ajya mubwira ati mwigisha jewe nashoboye kumva ibyagezo byose ati rero je n'ikindi sigaje sibyo. Yesu akamwereka yuko ubuzima bwiwe bwose butaragira gute butarishikanira inganji y'Imana muri Kristo Yesu. Ikibazo ariko atari umutima rero si ikibazo kijanye n'ibice by'umuntu ahubwo ariko atari umutima kijanye n'ukwiyegurira inganji y'Imana yaserutse umwana wayo Yesu Kristo. Mugabo mwitanguriro Imana aho iriko irashiraho urutonde rw'ibintu iriko irarema ibitandukanye ihejeje kurema ibindi byaremwe tubona iciyemo umuntu mukora mu kungugu maze akimumutira mu mwemu yayo gutyo umuntu acaba umuntu afise ubugingo. Iyo tuko turavuga ko umuntu rero ingene yaremwe tuzana ibindi bice yaremwe afise umubiri kandi afise n'imwemu yavuye ku Mana. Mbega iyo tuvuze kurema mu ishusho y'Imana bisigura iki? Tubuze ishusho y'Imana mu muntu ni akarangamutima k'Imana yahisemo kumusangira nawe nkuko tubeje twabonye imitangiro kabiri mu murongo w'iki. Ejo twabonye mu kigo cy'Imana wadufashije ariko arerekana ko Imana mu ifise akarangamutima bubiri ifise akarangamutima yisangije n'iyindi n'akarangamutima isangiye n'umuntu. Akarangamutima yisangije nubwo idashobora gusangira n'ikintu na kimwe cy'icyarimwe kandi niyo ugerageje kwegerwa Imana irapfuhira ugerageje kuvogera uwiri idasangiye n'ikindi kintu na kimwe cyaremwe. Mugabo twabonye ko ari n'ubundi burangamutima Imana isangiye n'abantu. Twabonye urukundo, twabonye kwera, twabonye ibintu bitandukanye. Ivyo bikura biriko birashushanywa n'uburangamutima butunganye bw'Imana. Mugabo kandi bizokuzura mu kugaruka kwa Mesiya aho Imana izoheje kuzuza agakiza kayo mu isi no mu ijuru. Iyo tuvuze ishusho y'Imana ntabwo karangamutima Imana yahisemo gusangira n'umuntu. Ingene tukabona mwiremwa naho Imana yaje kurema mukamukura mu kungugu tubona ikimumeka mu mpemu yayo. Iyo tuvuze mpemu yayo rero itwa tuvuze ngo yarahushe sivyo. Ndazi ko umunsi ari byo biba. Niyo bavuze ngo tugiye guhagina umwanya wo kwakira mpemu abahumvyi baca babwira abantu bose batonda baca batangwa kubahuha sivyo. Kubera bari kubigana n'umurongo mugabo babigana mu buryo butari bwo. Uturero tugaragaza ishusho y'Imana mu muntu ni ukwera igaragaza ko twera n'icyaha ko Imana tukabika kano karangamutima k'ukwera ni uko iyo umuntu yizera yakutse ubwa kabiri akoze icyaha arumva umubabaro. Iyo mubabaro yumva ni ukubera yuko ukwera Imana yashimye ko basangira nawe kuratosekaye yumva akeneye kuguma ari umuntu ayera atunganye agororotse naho bitamushobokera nk'uko abyifuza. Ikigira kabiri byerekana ko umuntu yaremanye akarangamutima yasangije ukwera cyangwa se ishusho y'Imana ni n'umuntu ataravuka ubwa kabiri umuntu atizera umwami Yesu. Iyo yakoze n'icyaha ukamubwira ati wewe umusambanyi agira gute arabihakana. Muri ahantu ntumbwiye ko umusambanyi nawe wamufashe ikasambana umufasha gufasha mu mufuko undi musi ugahora ati wamusumaho utamuvuye impanda kumerera nabi. Kubera iki? Aruko kumenga agize gute arabangamiwe kubera icyo kintu yumva n'iceye yumva atari ikintu kiyo kumwitirirwa. Iki ni cyerekana ko by'ukuri Imana yadusangije akarangamutima k'ukwera urukundo. Murazi bamwe nabonye n'abenshi n'inkumi abandi n'isore abandi n'abandi bubatse twa na Claude twe twenyine twubatse mugabo murabizi icy'urukundo situmara gitebaho
umuntu wese yumva akeneye gukunda kwe ukeneye gukunda ni ukubera Imana yarasangije akarangamutima k'urukundo umuntu yaba yumva akeneye urukundo kandi nawe yaba yumva akeneye gutanga urukundo ku muntu kanaka. Ivyo byerekana ko Imana yadusangije akarangamutima k'urukundo. Harimo urutonde, harimo kumenya twese twaje hano murabona izo ntebe nyine zitondetse sivyo? Aho ni kwera mu muntu harimo urutonde. Ibintu byose twasanze bikiri kiri hariya, kiri hariya sivyo? Utaje mu basanga isoko iri hehe ku meza, ikirato kiri hehe mu gwinjiriro mu muryango sivyo? Isana umuntu ariye yakwisa munsi y'imeza bigenda gute? Birakunda ko ivyo bintu umuntu avyakira. Kubera iki none umuntu atashobora kwaka ivyo bintu? Ni ukuri Imana yarasangije akamere k'urukundo k'urutonde mu muntu kuburyo akeneye ibintu bitonze. Ivyo bikora ku Mana nuko Imana yabitanze mu muntu. Ubwenge mwese mwaje hano nimwaje kwera muri bigugu, nimwaje kwera mu mutwe hari atembera ubusa, mugabo mu mutwe hariyo icyabasunitse kuba mukeneye kongereza. Umuntu wese arakeneye kugira ubumenyi kanaka ku bintu kanaka kugira ngo ashobore kwikora mu buryo yipfuza bwoshobora kuba buri hejuru gusumba ubwo yari asanzwe ari. Ikarishabwenge ni ukubera yuko ubwenge mufise bwabatumye murondera ubundi bwenge. Rero akarangamutima k'ubwenge ni kamwe kerekana yuko Imana yadusangije akarangamutima. Imana ni inyabwenge bihebuje nk'uko abaturumbuye bariko baradufasha nyine dutora indirimbo zigaragaza ko Imana izi byose ari inyabwenge. Mugabo ubwenge bwayo buhebuje Imana yadusangije ubwenge, naho ubwenge dufise bwatosekajwe n'icaha bwama busaba gukura umunsi ku munsi. Imana ubwenge bwayo buyimenyesha byose, muko ubwenge bwayo bugomba kumenya byose burakura kubera bwaratosekajwe n'icaha. Tumenye neza hari akarangamutima Imana yisangije idasangiye n'ikiremwa na kimwe, n'akarangamutima Imana isangiye n'umuntu ariyo shusho y'Imana mu muntu. Iyo tuko turavuga ishusho y'Imana mu muntu na akarangamutima Imana yashimye gusangira n'umuntu. Hari akarangamutima utegerwa Imana yisangije idasangiye n'umuntu. Mugabo uyu munsi murabizi yuko buno akarangamutima Imana yisangije hari abantu bavuga ko busangiye sivyo? Je mwana ndavyita kuburindero ko umuntu avuga ngo je ndi Imana, akaca asohora n'umukanwa avuga ngo ndi Imana, uyo muntu ntagira indero. Uri Imana sivyo? Ngo je ngira gute? Ngo ndarema, ngo ndategeka, ngo ndaganje. Rema none turara ndaguha iminota 5 yo kurema. Rema turara ninde muri mbega ari Imana tumuha umwanya wo kurema ngatoye iminota 5? Ninde umuntu ategeka ngaha tumuha iminota 5 ategeka ibintu gatoye? Uyu munsi mu bihugu bitandukanye no ngaho iwacu mu Burundi harimo abantu bihaye akarangamutima k'Imana yisangije, barakihereza barakihagira. Uko no kubura indero mukungena Imana yaremye umuntu yarashingiye kumusangiza akarangamutima canke yamuhaye ishusho yayo mugabo umuntu yabaye Imana. Kandi nta n'umunsi n'umwe n'igihe tuzoba twashitse mu mwuzo w'agakiza turi mu bwami bw'Imana tuganjanye na Kristo, nico gihe tuzoba turi Imana, tuzoba turi vyaremwe binengesereye kwera byashizwe kugeza ubwo hejuru, mugabo tuzoba turi Imana. Haleluya. Uburangamutima Imana yisangije izokwa bibwisangije ibihe byose, kuko ndazi ko hari abantu bavuga bati nitwashika mu ijuru natwe tugira ngo tuzoba turi Imana sivyo? Ko Yesu yavuze yuko yatwise abavukanye nawe ati kari Imana rero aha natwe turi iki? Turi Imana. Ati umwana w'ingwe n'ingwe, umwana w'intama n'intama urasara. Twiswa abana tubihawe n'igikorwa ca Kristo, mugani turi abana muri kamere. Ntidufise kamere k'ubwana nk'umwana w'Imana, mugabo twagizwe abana ku gikorwa ca Kristo. Haleluya. Amen.
iyo umuntu adatahuye ko yaremwe ishusho y'Imana kandi ko yasangijwe uburangamutima akarangamutima n'Imana, biramugora ingene ashobora kwimenya uwo ari mu gikorwa Imana yamuhaye, ingene ashobora kugikora. Mugabo kandi biranamugora kumenya ariko aragikorera. Nibyo kuko twarahawe akarangamutima dusangiye n'Imana, mukatungana n'Imana, iduhamagara kuyihimbaza, iduhamagara kuyihimbaza kubera yatweretse ibyo dushobora kuyihimbaza, iduhereza n'uburyo dushobora kuyihimbazamo. Claude n'abandi bari kumwe muri Brightness bateguye ingene twiyumvira ingene twokwandika indirimbo canke twoshobora kuririmba indirimbo zihayagiza zishira hejuru Imana yonyene nsa. Nukwera Imana yasangije akarangamutima k'ubwenge no kumenya, ivyo bituzana kwica no kwiyumvira kuyo yakuyaremye byose, iduhamagarira yadusangije ubuzima bunywana nayo kugira ngo bikunde kutushira hejuru. Haleluya. Iyo tuvuze rero kwema gushira Imana ni kibisigura. None kubera ko Imana yaremye umuntu, kubera ko Imana yaremye umuntu, ni bande bambwira igituma bahari? Bamubwira ibituma nka 2 canke 3 canke 4 Imana yaremye umuntu. Amen. Kubera ko Imana yaremye umuntu, ni kubera ko Imana yararemye ibintu byose, irabishiraho, irarema ibiti, irarema nyine ibintu byose, ariko irabona ko hari ikintu kibuze, kivuga ati reka nshire ko umuntu nawe niwe yaravuze ibyo Imana byose yamaze kurema, kirarema umuntu. Nayo mpamvu rero Imana yaciye iturema. Igituma Imana yaremye umuntu nuko ishyigikiye umusisa, nuko yaravye ivyo yaremye byose, irabona ko habuze umuntu, kirarema umuntu. Yabonye ati aha ndabofesera ndabuze umuntu ngaho. Ikindi nacyo tugiye mu byakozwe igice cya 13 mirongo 40 niho havuga ngo kuko umwami Imana ariko yatubariye ati ndagushizeho ngube umuco w'amahanga kugira ngo n'abo ku mpera y'isi ubashikirize agakiza. Uwo ni nde yabwiye uwo muco w'amahanga? Ni twebwe Imana yadushizeho kugira ngo tube umuco w'amahanga. Imana yaremye byose, yabona ati aha ndaremye ibintu byose, ati mugabo aha ndabuze umuntu n'ubugese, ateka niyumvire ngene noshiraho umuntu. Mbega nababaze, mwibaza ko Imana yari ikeneye umuntu, ko bitari gukunda ko Imana ibaho itari umuntu? Hinga ndabere igituma atari ndazi ko kenshi ntari byo ubona, ni kumva ni ibintu biryoshe kumva, kandi n'ibintu udashobora gutora utinjira indani kubona ko harimo akantu katariko, kandi ako kantu karica ibintu byinshi mu bijyanye n'ubuzima buhimbaza ngo heco Imana. Sibyo? Bimwe mu bintu bikomeye maze kumva mu bajyanye no kuririmba indirimbo, hari abantu bavuga bati hariho ikintu Imana idashoboye kwikorera, icyo kintu ni icyaha. Ati Imana irashoboye byose, uretse ikintu kimwe, nacyo ni iki? Ni ukwihimbaza. Ati yari ikeneye umuntu kugira ngo ashobore kwihimbaza, kuko umuntu atabayeho Imana niyo gushobora kwihimbaza. Mugabo ngomba nababwiye, Imana yari yikwije muri byose, mu guhimbazwa kose, n'imbere y'uko yari ikintu na kimwe. Sibyo none? Niba Imana itari gukunda ko ibaho, itaremye umuntu, none ko umuntu atahozeho yari he? Ko mu gace twabonye k'ibyejuru hano Yohana ariko arandika yerekana ko ibinyabugingo
n'abamarayika n'abatama 24 bikubita imbere bavuga ati birakubereye guhimbazwa. Uguhimbazwa ni kamere k'Imana, n'Imana ifise, sivyo? Aho ikifise nico gihamagara umuntu gukora kuhokonesa, sivyo? Kuhokonesa ico kintu ifise wiri. Akoro gasanga kamanura icyo ne kunavuga. Ngomba kubabaza. Jewe ngiye tugahura na nyakubahwa arongoye y'ubucururu. Ndamubwira gute? Ndamubwira nti ndagize mwaramutse nyakubahwa president w'igihugu cy'u Burundi. Siko nemvuga. Sivyo mvuga none. Mugabo murabaza. Ko kuza nti ndagize mwaramutse nyakubahwa president. Nivyo muhaye kwa president. Mugabo aho icari nico campaye kugira gute? Kupfunga icari. Uku kweli Imana ihimbaje nico gituma ihamagara ivyari mu guhimbaza. Mugabo ntiyaturemye kubera yuko yari ibuze umutima, yari ibuze guhimbazwa muri yo. Imana ntiyari ikihariwe na gatoya kugira ngo ishobore kurema ivyaremwe harimo n'umuntu. Yari yiyujuje muri kamere kubera irihagije muri kamere kandi. Haleluya. Ikire kirahambaye kubera iyo tudatahura yuko igikorwa tuba turiko turakora haba mu kurongora ngabe Imana yaduhaye, haba mu kuririmba cyangwa mu kwandika indirimbo, dutakaza umutima wo kujugumira imbere y'Imana turiko turabwira. Ndamaze kumva abaririmbyi bavuga ati jewe mvuye muri basubira hajya gukora. Ati yani indirimbo nayigishije nije nayirongoye ati hajya mwina nina siba cyane yacigo bankoroze singenda kandi mvuye mu hajya nayo nta gisubira kuboneka. Nivyo wewe niwamyeho kandi ntuzohora. Ati umuziki nta uvugije gutya abantu bahezagirwa. Imana hezagirwa n'umuziki. Imana hezagirwa n'ikiyondera mu muntu. Haleluya. Birumvikana iyo umuntu ataravye neza urasanga hariho kwizerwa bimwe bimwe tuba dufise bigufi tunatahura yuko ari kwizerwa byonona. Mugabo biri muri twebwe dusanganywe kandi biri muri twese. Nanje ndafise birimo muri jewe bigenda birakugwa muri jambo ry'Imana uko ndiko ndayiga. Haleluya. None ko Imana ari mu Imana yari mu mishusho yayo kugira ngo ayibere icyariho umusuku mu kwigwiza no mu gutunganya neza ibyari mu bindi aha mu isi mu ntumbero yo guha icubahiro umuremyi wa byose. Tangure 1:46-48 kabiri 15-18 ndahavuga. Imana umugambi wayo yamanye umutima w'uko ibyaremwe iteye iteka byobaho ubuzima buserura kwihari. Imana ikirema Adamu na Eva ibatereka mu itongo rya Edeni. Kacibabwira ati mwege nimurondoke nimugwire mwuzure iki isi mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibindi byose. Ibahereza ibarema ibabwira ko bagwira bagaheza bakuzura isi. Mani majambo ibashira mu gace gatoyi ikacibabwira yuko ubwo bwiza babonye mu gace gatoyi baheza akabari bo baheza bakabwagura bugakwira isi yose. Nuko Edeni umunsi umwe isi yose izohinduka sivyo nka Edeni kandi ikuzura abantu bafise umutima nk'uwa Adamu na Eva bataracura. Nuko mw'isi umunsi umwe kuzura abantu bafise umutima uhimbaza uhesha icyubahiro nk'ibyariho by'Imana batunganya ibyaremwe byose nk'uko Imana ibishaka. Mu yandi majambo Imana ifise inganji itunganye bihagije mu ijuru. Mugabo yaremye umuntu kugira ngo iyo nganji itunganye mu ijuru uwo muntu aba ariwe akora mu kwisasagaza hehe mw'isi.
mwumvise ikintu kirakomeye. Imana ntibinaniye yuko ukuganza kwe gutunganye mu ijuru, ubwiza butunganye mu ijuru yobuzana mu isi. Mugabo ishima gushiraho icyariho umuserukizi kugira ngo abe ari we akora icyo gikorwa Imana yokwikorera kandi neza. Iki ni cyo gihambaye rwose mu bijyanye n'ubuzima buhimbaza Imana. Kubera iki? Umuntu yatewe iteka rihambaye rimurengeye kwitwa ushobora gukora igikorwa Imana yokwikorera. Rero mbere ya mbere ngaha ni uko umuntu aba umuserukizi w'Imana, aba icyariho cy'Imana mu kurongora byose no mu kuzuza isi abantu bahimbaza Imana, bahesha icyubahiro Imana muri byose. 5:18 muraza kwasoma haba ariko harerekana ingene Imana ibwira Adamu na Eva ati ndavuze mu itongo ni murikorere muritunganye kugira ngo isi yose icike nk'ede. Icyo ni ikintu cya mbere gihambaye. Kabiri, Imana yari umuntu ku bw'icyubahiro cyayo. Yesaya 43:7 hadusobera na kantu gatoya kagufiya. Yesaya 43:7 Imana yari umuntu ku bw'icyubahiro cyayo. Yesaya 43:7 uvuga uti n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje uwo naremeye icyubahiro cyanje naramubumbye mbere naramuremye. N'umuntu wese yitirirwa izina ryanje uwo naremeye icyubahiro cyanje naramubumbye mbere naramuremye. Ukurema k'umuntu gutumbereye, ukubwa k'umuntu gutumbereye icyubahiro cy'Imana. Iyo tuba turavuga ko umuntu afise imvo yatumye Imana imurema, tuba dushaka kwerekana yuko nta bintu byinshi bihari umuntu atumbereye. Ndabizi kimwe mu cyuma cy'abantu bashobora cyangwa kwiyumvira bavuga ati jewe icyo naremewe nugira gute? Nugira gute? Ni uguhimbaza Imana. Abandi ati jewe naremewe kuba umutunzi. Ndamaze kumva umwigisha umuntu umwe yigisha mu Imana mugabo yigisha bitari byo hano mu Burundi nakwigwa n'abantu benshi, yavuga ngo jewe nigeza kuba umupastor wa mbere ngaha mu Burundi atunze umiliyarderi. Kandi icyo twaremeye gushining, sivyo? N'amajambo yumva mu Kirundi bavuga mu Cyongereza gushining ni ibintu bishwashwagira, twaremeye kugendera hejuru, sivyo? Twaremeye kuba imitwe apamirizo hejuru apana hasi, sivyo? Kandi abantu bacatu batera intebe bagati sivyo? Rero igihe cyose wagifoto kazige utumenye ko muri kumuratibuka urupfu ruri ku munwa. Ngo bakubwira yuko nta bintu birenga kimwe byatumye umuntu abaho. Ikintu kimwe gusa nicyo cyihaje umugambi w'Imana. Imana yaremeye umuntu ni uguhesha icyubahiro Imana, ni ukuba umuserukizi w'Imana atunganya byose ku bw'icyubahiro cy'Imana. Iyo umuntu adafite kino gicapu mu mutwe ari umuririmbyi, sivyo? Haca haza ko umuririmbyi yihimbaza. Mbega muzi ko umuririmbyi ashobora kwihimbaza? Ni ukuvuga ngo jewe ndazi kurongora, jewe nanditse indirimbo ntibakosora. Bakurenesi bavangura abantu ngo babahinga ntibakosora. Nserutse gusa kuri podium ati mwebwe mubishaka kunyiganga, ahubwo se nyiganga za kunyigangije. Numva ko ari dini arabereye. Iyo umaze kuba kubereye guhimbaza Imana ni kimwe mu bintu bikomakomeye byerekana ko utabereye guhimbaza Imana. Kubera ibinyabugingo n'abakerubi n'abamarayika n'abatama bavuga ati birakubereye, bagaca bapfukama bagikura
ingofero ibitsibo byabo bakabiterera imbere y'Imana. Iyo umaze kumva yuko ubereye nicyerekana ko utabereye. Kubera ibereye imwe gusa. Yohana yanditse igitabo cy'Ejo Yohana, umumarayika amuzaniye amakuru. Yohana ati carapfukamara gusenga. Agira gusenga umumarayika ati reka jewe ndi mundu mushumba w'ibura kimazi nkawe. Isengwa ninde? Ni imwe rudera. Haleluya. Intumbero y'umuntu mu buzima bwa misi yose yategerezwa iyo kumva Imana gusa mu kwihesha icubahiro muri byose na hose cyane usasagaza inyanja y'Imana mu isi nk'uko iri mu ijuru. Mvuge gatoya muri kano gace. Imana mu mugambi wayo yarashimye yuko isi izokuzura icubahiro cayo mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu miryango yose. Mugabe ivyo yagiye irabishura ku ngezo zitandukanye. Igira gishinga Imana nuko amahanga yose yohesha icubahiro Imana, nuko amahanga yose yobaho ubuzima bubwiyumvira, ubuzima butazira bushira hejuru yiganje. Mugivyo rero yagiye iravyubaka buke buke kandi ikoresheje umuntu. Tubona mu itanguriro Imana yari Adamu, nibo baba baserukizi barongora icyo Imana ishaka mu bwami bwabo. Inyuma yaho bamaze kugwa turabona ishuri igaturanya Nowa. Inyuma ya Nowa turabona ituranya Aburahamu, sivyo? Inyuma ya Aburahamu turabona ituranya Mose. Inyuma ya Mose turabona ituranya Dawidi. Inyuma ya Dawidi turabona ihaza Mesiya, kugira ngo ashitse cya gice Imana ishaka mwehe mwisi nk'uko Imana igomba. Yesu azavuga ngo ubwami bw'Imana buri hehe? Buri mwe, buri hafi, bwashitse. Icyo nicyo cyo Imana ishaka yuko isi yose yuzura inganje, ubwami bwayo iganje byose, kandi byose biriho ubwayo bihecuraye. Imana ifise imirongo natanze muzo y'isoma. Imbere y'umuntu rero muri byose yari yo guhecubahiro Imana mu kumusuku w'umwizigirwa akora byose atumbereye Imana. Mbega iki cyo Imana yashatse, uyu mugambi Imana yashatse kugaragara mu isi, ko Imana yashimye ko isi yose ibyaremwe byose ibiriho byose Imana yashizeho byose bihecubahiro Imana. Ni gutyo umugambi washishikaye warabandanije. Umuntu yaraba mwizigirwa nk'umusuku n'icyariho gukora uko Imana yamutegetse igomba ko akora. Ntibyakoze harabaye kugwa k'umuntu. Mbega umuntu bisigura iki? Ubwo k'umuntu bisigura kunanirwa gushitsa intumbero yari yashiriweho yo kwicubahira Imana. Iyo turavuga ukugwa k'umuntu tuba turiko turavuga ukunanirwa k'umuntu gushobora gushitsa intumbero Imana yamuhaye. Imana yari umuntu ngo ihe cyubahiro abo umusuku wayo w'umwizigirwa. Ibyo ntibyashishikaye. Icyaha hariyo igihe cinjiriye mu isi kiratoba icyo Imana yashiriyeho umuntu. Kugwa k'umuntu ni imvugo itangura gukoreshwa igihe umuntu yagaragaritse Imana mu byiyumviro, mu bigumbagumba no mu bikorwa. Itanguriro 3:6. Itanguriro 3:6 ni igihe tubona inzoka itangura ikaza ikaganira naye kamubwira ati mbega mbega ibyo mu itongo byose hajya nimwemerewe kubirya teka reba tutateka reka ibiti byose twabihawe ati mugabo hari igiti twabujijwe. Ati nibyo? Ati kiya giti rero ati nicyo cyo kurya ho. Ati kubera Imana yarageze akantu yaramenyegeje akantu ati yashitse yarase ko muriye ko moca mugira ubwenge nkayo moca mumera nkayo. Eva ati nibyo? Kumva Imana ashaho Eva abahejeje kononekara aca asimbira kuri cya giti yabuzwa Imana yabuza Adamu na Eva, hama aca gifungura kandi guhera ngaho haca hinjira ukononekara k'umuntu ku rugezo adashobora kuvyuka.
sivyo none igice cy'itangiriro gatatu kuva ku murongo wa 124 ni igisoma gikomeye cyane ngomba kumuzosoma tuko twigishwa cy'umuntu muzosomera muhira mugabo kuva ku muntu gutangurana n'uwo mugararizo aho umuntu yononekara hehe mu vyumviro ntavyo mubona imana impuzeya inzoka cyangwa satani ariko arayaga naye bihera hehe atanga kumuyagisha amubwira ati none ni koko ibiti byose nangwa nimwemerere kubiga mwumva biko bihera hehe mu kiganiro bihe mu vyumviro sivyo urazi umuzo usaba abwiye umugema ati urazi hajya gasha wewe ko uri mwiza yige macagara ati kanomveze ivyo biri umva hehe ikipe kiratibukiyemo niko n'inzoka igira hanyuma mu byago bishishikara haraza kuza ikigomba kuba ega yumvise kicu kinari kiriya kibere kuribwa aca ntamubwira gute ikigomba kuba ciwe cemeranije n'iki n'ivyiyumviro hanyuma aca kurikira iki aca agenda kugira gute kwa igikorwa iyo turiko turavuga ukugwa naho umuntu yononekaye mu vyiyumviro ivyiyumviro vyiwe vyarahushije umugambi w'Imana ibigomba vyiwe birahusha umugambi w'Imana inyifato ziwe ca zirahusha kubera zemeranije n'ibigomba n'ivyumviro uwa k'umuntu kandi ni ugutosekara kw'ishusho y'Imana muri we ya shusho y'Imana yaremana umuntu iyo tuko turava ko umuntu yaguye canke umuntu yatosekaye ni ya shusho y'Imana itosekara mu muntu ntibe igikora icyo Imana igomba kwikora mu yandi majambo rwa rukundo kwa kwiyumvira kwa kuba umuserukizi w'Imana kwa gutunganya byose nk'uko Imana ishaka ivyo bica bitosekara ya shusho y'Imana rero ikitosekara naho itazimangana burundu kimwe bigaragaza n'umuntu yacumuye yatakaye ku Mana yazimiye aragumana urukundo bw'akononekaye aragumana ukwera bw'akononekaye sivyo aragumana ubwenge bw'akononekaye nico gituma cyakora inkoho yico woni muntu nico gituma arifuza ko ubuzima bwera mugabo abandanya akora ibyaha ntabyipfuza iyo shusho yaratosekeye ku buryo itakimeze nk'uko Imana yayigize mu muntu rero iyo tuba turavuga ko umuntu tuba turavuga ko gutosekara kw'ishusho y'Imana mu muntu igisomwa cyo mu itangiriro gatatu muzosoma yose itangiriro gatatu kuva ku murongo wa 124 nize nkwikiza kugwa k'umuntu umugambi w'Imana cyangwa kunanirwa k'umuntu umugambi w'Imana murikizi ya mbere na migenderanire y'umuntu afite n'Imana yacitosekara Abaroma 3:23 hagire udusomera ngaho mu buryo bwihuse cyane Gerard yamfashe mu mikro Gerard yamfashe migenderanire y'umuntu afite n'Imana yacitosekara bwa bumwe buri hagati y'umuntu n'Imana bwaciye butosekara itangiriro Abaroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana hano herekana yuko bose ari bantu ni abantu bose Paul yandika igitabo cy'Abaroma abariko yandikira ishengero ry'Iroma rigizwe n'abayuda n'abanyamahanga abayuda bavuga yuko bobo ari bahawe ibyagezwe kandi ari abana b'Aburahamu bavuga ati twebwe ivyo bintu byo kwandura gakiza na kacu twebwe twarakijijwe muri abo dufite ibirango muri Aburahamu abanyamahanga nabo bavuga ati twebwe turi ingurukizi ngaha mugabo Paul aba bose ariko arabereka ko bose abanyabyaha kubera aba yakoze igice cya mbere kuva ku murongo wa 18-32 ariko areka ko n'abanyamahanga nabo bahawe iberekana ko Imana ihari mugabo nabo batashoboye kurokera Imana ariko areka ko ivyarimo byose nahishura Imana mugabo ntimwashoboye kumenya Imana akaje ko kubayuda nabo kabereka ati naho mwese byagezwe ntibyashoboye kubahereza kubaha Imana guhecura Imana ariko avuga ko bose rero bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana kimwe mu bintu bikomakomeye ni ingene imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana yacitosekara kubera icyaha cinjiye kubera umugararizo winjiye mu muntu imigenderanire hagati y'umuntu n'uyundi yacitosekara itangiriro 4:2-8 n'amakuru ya Kayini n'Abeli sivyo
muzohasoma imirongo sinza ku mayo gusoma Yesu kwera umwana mugabo muzeza mu isome kwera muzohabwa izi ntego ziciye. Ikibazo kiba hagati ya Kenya n'abiri murakizi kiba cyatanguye he? Gitangura kuri Adamu na Eva, sivyo? Icya kimaze kwinjira mu muntu ya poeme Adamu yavuga aririmbira Eva ati wewe urakagufa ko mu magufa yanje urakara ko mu mayanje. Iyo poeme yaheranye na kiriya gihe icyacinjiye acabwira Eva yuko ari ati ni wa mugore wampa, abwira Imana ati ni wa mugore wampa. Iyo mugore yikavuga ati Imana warakoze ko umugore, sivyo? Oya, icyaca amaze gutosekaza imigenderanire avuga ngo ni wa mugore wampa niwe yampaye ndarya. Aho niyo bihera bice bituka kuri ku rubyaro rwa Adamu. Kayini nabe tubona Kayini aca yicane abe amuhoye kishikanwa giwe ritemewe kubera yashikanye ibitabereye mu maso y'Imana. Abe nawe yashikanye ibibereye mu maso y'Imana. Imigenderanire hagati y'abantu n'Imana iratosekara, hagati y'abantu hagati yabo iratosekara kubera icyaha. Imigenderanire y'umuntu afitaniye n'ibyaremwe bindi iratosekaye, sivyo? Tubona umuntu ashaka guhanyagura ibyaremwe environnement, sivyo? Ibidukikuje Adamu niyo bihera baca batangura guca amababi y'ibiti bishirako, sivyo? Imigenderanire hagati y'ibiryo umuntu n'ibindi byaremwe iratosekara. Iyo umunsi bariko baravuga ntidushobora kubitahura. Mugiye umunsi turabona abantu n'abandi bantu bajyana, sivyo? Mu Burundi dufise iki? Gerard ntabwo akora mu maso ndabe ko isura afise isura babwiye. Byahereye iyo turareba ngo twibaza ni ibintu byazanye n'abakoroni. No, ni ikibazo cy'icyaha cinjiye mu muntu. Mu Burundi dufise ikibazo cy'ubuhutu n'ubutunzi, cy'abatwa, cy'ibindi, cy'abavariya n'abavariya. Nibaza ko ikibazo cy'iki si ikibazo cy'intare intare zacumuye. Ni ikibazo cy'icyaha. Umuntu yaranonekaye kubera umugararizo. Imigenderanire hagati y'abantu n'iyindi yatosekanye n'icyaha cinjiye mu muntu. Ukuntu umuntu yiganzura Imana byavuye he? Ni kubera icyaha cinjiye mu muntu. Murabizi ingene Kayini yishura Imana. Imana ikamubaza ati nibiki ibyo mbona habaye ngo jewe mbona mugendanyi mbona mugendanyi wiwe rero ari umuzamu wiwe nije nenda mujejwe rero nk'uko yaje nije nenda mujejwe mwumva nyene Kayini yishura Imana. Imigenderanire yatosekajwe. Ibaze rero ni gute umwanditsi ariko arandika indirimbo ihimbaza Imana yotahura wenyine ubwiwe ariko arandika ninde? Aba ariko arabwira indirimbo ni bande? Iyumvira umubwiye ngo byose byararangiye, turabami n'abaherezi, sivyo? Turaganje, turategeka, jewe na Yesu turaba brothers, turavukana, byose yarabimpaye. Iyo tuvuga amajambo nkaye, abaririmbyi bakoresha amajambo nkaye, abantu bahawe guhagarara imbere y'ishengero bariko barakwegera abo bariko barongora bose nabo nyine barimo muri Gehinomu. Kudatahura ko umuntu yononekaye kugira ngo muzane kwiyuheza Imana inagura yera nawe yanduye. Umutima azana nawo kuyihimbaza ni umutima utari we. Hari umwe mu bavuga gutuma abantu benshi kumbure bakunda cyangwa basoma ibitabo vyiwe bita Maurice Monroe yigeze kuzanga muri Vivant. Niwe yaje ababwira ati umviriza mugabo sinzi vyacira mu nyuma atashe n'abari bazananye indege yacituka sinzi kabera sinzi vyacira mugabo yabwiye abantu bari ngaho mwikora n'ikidasanzwe kwinjira n'ibyari byoroshe. Yavuze ati twebwe turabami twe turategeka turaganje. Ati inzu nawe ufite akaruri
atugiye uvuga ati uvuge ngo nje ukiriye imodoka yawe ibwira ngo ndumwana ico gihe abantu bace bandika ko mu modoka asanga hamwe barazi kamodoka nziko ngo royal sivyo royal abantu ivyo ubwami gusa ndushoboye sivyo bati twe dutegeka ivyo dushaka byose atumera turategeka ati bwira amahera ni muri west ngingo sivyo ayari hajya iyo umurongozi ubwira abantu ko bameze gutyo uri kurongora abantu bameze gutyo ukaba ariko bazana ubabwira yuko ari abantu bahambaye ubushaka ko bakora ikubana hoho twoba n'imiburi biri twiyumvira abo turi kumana ko turi ivyaremwe vyananiwe ku mugambi Imana yashaka naho yatwizigije kuba basukubana ko bagaca mu mutwe uri imbere ukavuga ati mwana naho nizigije rino banga ndicaremwe gifise intege twarananiwe gushitsa ibyo ugomba ndakeneye ubuntu bwawe hagati y'abantu n'abandi imigenderanire yatoseka nama murimo ndavuga ati mwibibaza k'ingorane dufise mu Burundi niki kizotera umuti sivyo niki kizotera umuti ni severe ani vyokunda sivyo no mu gihugu hagera ibintu byinshi byo kurondera ngine amahoro asagaruka ubwo ntibikunda kandi vyokunda kubera icyatumye ibi byinjira tudatoye aho ingorane yabaye ivyokunda ko dutora umuti sivyo none bamwe muri mwebwe bashari bato nta n'ivyo batahura mugabo mu 1990 ngira basinya amasezerano mu 1991 amasezerano y'ubumwe bacibakira umuganda hari ikirimo arone ryo muganda sivyo umwe bw'abarundi cyenda na gatatu bacari uyu munsi twavuga ngo ni kuranira abantu ngira bashobora kugira byokunda umunyabyaha kandi undi munyabyaha hadakoretse igitangaza kishoboka inyishu y'umunyabyaha iva hehe itegezwa kuva hanze y'umunyabyaha n'ipindani mu munyabyaha imigenderanire yatosekaye kubera icyaha irakeneye kuzosubira kunagurwa kubera y'undi muntu mugabo hanze apfuye hanze y'umuntu ubwiye haleluya intambara hagati y'ikibi n'icyiza yacitangura mu isi tabona 15 biriyo yerekana neza ko Imana ivuga ati hazoba inyankane hagati yawe no hagati y'uvyaro rwawe n'uruvyaro rw'umugore. Imana yerekana ko intambara itanguye hagati y'ivyaremwe. Ibyo tubona ariko rero uyu munsi ni inkurikizi ziki zukugwa cyangwa zukunanirwa kumvira Imana k'umuntu. Iyi ntambara mu vyaremwe yaciye yinjira kandi iyo ntambara izoshishikara mugabo icizige usigara naho Imana yerekana ko hazoza uruvyaro rw'umugore ruzogira gute ruzomena umutwe inzoka hanyuma inzoka nayo igakomeretsa ukinzira ngo vyaro rw'umugore mugabo sino intambara yerekana ko intambara itanguye n'inkurikizi yo gucumura k'umuntu n'ukunanirwa k'umuntu vyari iyo niko ndandika indirimbo natahura ivyo indirimbo ndandika ziba ziri mu bukene budasanzwe natahura ko mw'isi hari intambara y'ikibi n'iciza hari intambara yo kugororoka no kugaragaza Imana ntabitahura sishobora kwandika indirimbo nziza n'abantu kumvira kwishikanira Imana mugihe natahura ko hari intambara hagati y'umugarezo n'ukumvira umuntu yaciye ashikirwa no kubaho ubuzima bwuzuye amakuba urupfu ingwara kurya rushe kwirukanwa mu bwiza bw'Imana ivyo tubona byose byashikira murabizi kuva 16 18 ni bice bikwega ati ubwira umugabo ati wewe kurya uzobira kuyi umugore uzovyara urushi sivyo hashaka ibintu byose bikwikira ibitarimo byose ingwara n'ibindi ivyo byose biri mu bice bikwikira ugufungura sibyica mugabo gufungura umuntu arushi wagiza kuwe gutya
ni ingwi ziyica uzoyurusha. Iyindi mirongo yo gusoma murayibona 5:3 5:6 ni imwe mu mirongo ikomakomeye igenda irerekana ingene ububi bwakuze. Nerekanye impande yo kugwa Adamu na Eva, imigendane yabo ingene itoseka hagati yabo n'ibindi vyaremwe. Mugaca tubona igice ca kane cerekana ibijanye n'ingene ikibi c'abandanije hagati ya Kaini na Abeli, ingene Kaini yishe Abeli. Igice ca 10:6 kica twerekana ingene Imana irakara kubera ivyaha mw'isi vyasaze. Imana ikavuga ati jewe umuntu barandura, maze Imana ikavuga ati Noa niwe wenyene shima mw'ino generation. Noa agira ubuntu imbere y'Imana, sivyo? Igice ca 11 kiracerekana ingene umugararizo ushishikara mu vyaremwe, aho tubona umunara w'Abeli abantu bakorana bakigira inama yo kubaka ngo bironkere izina ryande ryarurangira, sivyo? Niyo umunsi mubaririmbye n'abandi kindirimo n'abarongora ntabwo ati ntegeza ko umusitari cyangwa byakuba. Nimba ushaka umusitari arengeye Yesu, iyo nimvo ya mbere yo kunanirwa, uzoduma mu uzotibukira hasi kandi ubutumwa bwawe buzobukomeye. Barundi izina ryarurangiranwa. Imana ikivuga tumviriza rero, nimba mugomba ko muronde izina ryarurangiranwa ngo habeho mukureho Imana kariyo rurangiranwa izo risemba yubaho n'ivyaremwe byose mugabo hubahwe mwe mwakoze ibi. Imana ikivuga ati katumara kutwereka ikifatika yoberanye indimi zose, si wari katebita bani nazo kumvikana muri karapona uri kapona tuba bose kazimanganye bica byana baca batukiraza. Umubwira ko kimwe mu bintu bikomakomeye two turavuga inkurikizi ni ingene tubona inzungano kwizona zazikwikirana ubwami bw'Imana. Tubona habandanije umugararizo ukomeye. Aha murabizi ko cyakwikira ibijanye na Sodoma na Gomora n'ibindi bikwikira. Tubona mu vyaremwe abami babandanije baza bagarariza Imana, abacamanza bagarariza Imana, bagira ibiturire, biba bibica. Tubona ivyo byarakwikiye gusubya isezerano rya kera. Tubona ivyo bibandanya muri Malaki, igitabo gisozera isezerano rya kera. Tubona gitangurana Imana ikirarakira abaherezi, vyononekaye vyabaye tabandi vyanse. Abaherezi basigaye bashikana ibintu bipfuye, ibintu umva bitejejwe. Imana ikirababwira tunoneka sha ko nabakunze wadukunze, sivyo? Urumva hamugararizo adusomere cyane ko kusimuze dusomere Malaki, adusomere ni Malaki igice cya mbere, adusomere mwumvirize ingene gisozera kino cete. Hari umugararizo ukomeye mu vyaremwe. Imburi y'ijambo ry'Uhoraho yo ku Bisirayeli yatumwe Malaki. Narabakunze niko Uhoraho agize. Yamara muravuga muti wadukunze mu biki? Wadukunze mu biki? Mbega Esawu ntiyari umukuru wa Yakobo? Uhoraho abaza. Ariko rero nakunze Yakobo. Reka ndakunganire shishike kwe mwana. Esawu nawe naramwase uhindura imisozi yiwe amatongo, ishavu yiwe ndayiha ibwebwe zo mu garagwa. Naho Edomu yavuga ati dutsinzwe hasi ariko tuzosubira kubakwa ahasanganguwe. Uku ni guhora nyir'ingabo agize ati bazokubaka ariko nanjye nzosambura. Abantu bazobita intara y'ibyabitanyo babite n'ubwoko Uhoraho bw'Imana yamarakiye ibihe bidashira, kandi amaso yanyu azovyibonera namwe muvuge muti Uhoraho arahambaye no hirya y'urugabano rwa Isirayeli. Nimba muteka murahishuri wa Imana, nzobereka ko Imana ari Imana ihambaye ikeneye ko abantu bose bahimbaza Imana. Aca abana umwana arubahaze, mwumvirize n'umushumba kubaha shebuja none asangwa n'iso kunyuha kwanyu kuri he? Mwumva ingene Imana ikirigira. Mwumvirize abana abantu nabo bashaka bavuga niko Uhoraho nyir'ingabo abaza. Yamara baravuga muti izina ryawe twarikengereye dute? Ni kuko mwashikanye ibyo kurya bihumanye mu gicaniro cyanjye, maze mukavuga muti twaguhumanishije. Ni kuko mwavuze yuko ameza y'Uhoraho ari gikengeretse. Iyo mutanze impumyi kwikimazi mugira ngo ntaco biriko. Nico mutanze icyo bagira nigwaye naho nyene ntaco biriko.
genda wishikanire icegera cy'umwami mbega ubwo yo gushimira canke yo kwemera no kumubonana niko horanye n'ingabo abaza enda rero n'inginginga imana itugira ikigongo kuko ivyo vyabaye kubwanyu mbega ye nyene hari n'umwe muri mwebwe yokwemerera ko babonana niko horanye n'ingabo abaza icyoma hakagira n'umwe muri mwebwe yugana inzugi ngo mureke gucanira ubusa ku gicaniro cyane simba nezerwa na gatoya ingorane n'ingabo ageze mwumvirize uyu mutima w'aba urimo kononekara gukomeye cyane ku buryo imana iri kyaninginga umunyabyaha ati none gashaka twe dufitanye isezerano ntikirabwira aba n'abahereza ko muzonshikanira ibimazi bimeze neza bituma bitagira agasebe murabona amajambo bishura imana n'amajambo yerekana umugararizo udasanzwe kino cete isezerano rya kera risozera ryerekana ko by'ukuri umuntu ari umugararije imbere y'imana yadushije ubuzima burinahaza bushira hejuru imana ahubwo agendera mu buzima bwishira hejuru icyaha cyatumishije imana mu muntu itosekana umuntu aratakaza burundu imbere yo kurema kwiwe yo guhesha imana icubahiro canke kubaho anezeza imana muri byose tubona Maroma 1:12 Abanyakozi 2:1-3 Abaroma 5:12-14 icyaha cyatuma umuntu atakaza ishusho y'imana muri we itosekara kandi ibyo bituma umuntu ashobora kubaho adashobora kukwishitsa cyane imana yaramuremye uwo ni imbere uwo ni umuntu yaratewe iteka arema mu ishusho y'imana kandi imana imuha iteka ryo kumusebizo wayo ngo akwize inganji yayo mw'isi mugabo icyaha cyatumye umuntu adashobora gukora icyo imana yamubwize kubera umugararizi kano gace uvuga ko umuntu kugira inkurikizi zihe mu buzima bwo guhimbaza imana cyangwa ubuzima bwo kuririmbira imana koresha amajambo kuri twebwe turi hano harimo abanditsi harimo abaririmba harimo abarongora abandi makoraniro mbega ugutosekara k'umuntu icyaha kigira inkurikizi ku bijyanye na kino gikorwa imana iba yinzigije abantu hano ngomba kwerekana neza ko ibijyanye no kuririmbira imana ni igikorwa cy'ishengero ni igikorwa cy'umuntu yavuze ubwa kabiri wese sibyo abakiri baraca imbere yanje barabivuze yuko imbere y'uko twitwa abaririmbyi turabizeye mugabo icyaha giheza kagira inkurikizi mu bijyanye n'ayo mabango tuba twahawe mu buzima bugaragaza inganji y'imana cyane muri icyo gice imana ishaka tugaragaza guserura nk'abantu bayitirirwa ubwa mbere ibyiyumviro n'ibigomba kuba by'umuntu ntibiba bigitumbereye imana yonyine gusa iyo waririmbye ukavuga ati jaha nikokoye ukabura umuntu abwira ati bravo wakoze umuti wiyumva umuti iyo ari wowe mucuraranzi uvuza gitari solo nka Claude hanyuma bahubwira ati Claude ijya noti wafashe siyo yatwononeye ucuvuga iki kimwe mu ngorane z'amaziba mu bintu nk'ibi ahubwira ati umviriza we ntitwiganye ibindi ko ndakora nabifatiye umwanya jewe naratembera no kuvuga ngo twicaranye ngaha uyu munsi hariho abantu bahari batonda gusa mu mashengero babahemba amahera yo kuza kuvuza umuziki sibyo bahemba amahera yo kuza kuririmba babahemba amahera yo kuza kurongora amakoraniro avuga ati jewe ingabire yanjye ndayikamisha iki cyerekana yuko ibyiyumviro by'umuntu byaratosekaye ku buryo bitagihimbaza imana yonyine gusa niyo umuntu ariko ararongora agwa yumva nyine kutuza kandi kantu k'umuntu sibyo no gutamba kwiwe niho kongera akantu abantu ngo babibuka sibyo ndakere gushyiramo akantu k'akabirya kanje kandi katarongoye na mwembwa arasunitswe nawe inkurikizi nuko
ibyiyumviro byacu byamaze gutosekara ku buryo guhimbaza Imana bitosoye kwa kundi Imana ibyifuza ntibikunda. Haba hakenewe ubuntu bw'Imana buherekeza. Kabiri, inyifato cyangwa ibikorwa byo guhimbarisha Imana ubuzima bwacu byaratosekaye. Ntibikunda ko umuntu ashobora guhimbaza Imana mu kintu na kimwe cyangwa mu buryo na bumwe mu nkomezi ziwe. Kwiyumvira ko bigikunda ko umuntu ashobora gukora ikintu mu nkomezi ziwe gihimbara Imana ntibikunda kubera umuntu afise kamere yatosekaye. Paul ariko ava muri cyacu cy'Abanyefeso 2:20 muzosoma kumbure 1-3 abariko arekana ko umuntu yapfuye. Umuntu yarapfuye. Ayo majambo Yesu arakoresha muri Matayo 22:8 avuga ngo nimureke abapfuye bagira gute bahambe abapfuye babo. Yerekana ko umuntu yapfuye. Gupfa k'umuntu nuko ntibigikunda ko ashobora guhimbaza Imana mu nkomezi mu bikorwa byiwe. Kubera ibyiyumviro byiwe n'ibigumbagumba byarotosekaje byaramenyegeterewe n'icyaha ku buryo bidakunda ko umuntu akora ikindi kintu uretse gucumura ku Mana. Hari umwanditsi umwe yitwa Augustino yavuze yuko imbere y'uko umuntu acumura, umuntu yarashobora gucumura. Amaze gucumura, sivyo? Ntibikunda ko umuntu adacumura. Anaguwe n'Imana muri Kristo Yesu, birashobora ko umuntu ashobora kudacumura. Mugabo nitwashika mu ijuru, umuntu ntazoshobora gucumura. Muri iyo bintu avuga, ariko arerekana yuko umuntu kuva aguye ahushije umugambi w'Imana icyo yacinjiye muri we ntibikunda ko ashobora gukora ikindi kintu atari gucumura gusa. Iyo bikunze birashobora kubanaguwe n'Imana naho si iminsi yose. Iyo bikunze ni kubera ubuntu n'imbabazi z'Imana. Haleluya. Amen. Ndabereka ingene ibyo bintu ari byo mu buryo bworoshe. Urashobora kugira imigabo kandi myiza yo gushobora kugirira neza Eric no yamushinga nawe. Mugabo yekakwanga n'ingene bikora cyane ububi bwa Eric bukaca bugutuma udakora cyakindi washaka no gukora. Turi kumwe benera mu buryo busanzwe. Izo byerekana ko ubwenge bwacu igomba kuba byacu by'imviro byacu byaratosekaye. Urukundo ngira kuri Claude ni urukundo rurimo ibindi bintu. N'igihe ndiko ndarugaragaza nguma numva akantu kamuze. Claude numvise ko yabuze agira yicwe n'inzara. Abafise 10,000 ubona bati none ndo yamuhagasha aho none je nanje bice bigenda gute. Mikuba numva Claude ni wagira bigenda komeza ndava. Ejo sinzi bizohaba. Muga birangora kuvuga Claude no mukura muri ivyo bihari ngo kwera ni wari muri bihe jewe ntarimo muri kano ka. Naho numva ari Imana ingoberera ntibikunda ko ndagikora. Turi kumwe bene data. Turi kumwe. Haleluya. Amen. Kutumva inkurikizi nk'izi muri kino gikorwa mufise ni kimwe mu bituma igikorwa cyanyu kidashobora kuba gishimwa n'Imana. Natahura ko umuntu yononekaye indirimbo nandika ntibikunda kifasha umuntu kubona Imana kubera iyo nategezo kwandika yategezo kumwereka ko akeneye umucunguzi. Natahura ko akeneye umucunguzi nivyo kuna ndika indirimbo mbwira ko akeneye umucunguzi. Ivyo kunda bukurikira ni mirongo nkuramutima mukene gusoma ni murongo igice cy'indwi cy'Abaromani bashwe 14:25 ni inkuru mwese muzi. Ni Paul ariko aturubuka. Paul avuga ati jewe n'ukuri ndagowe gushaka gukora icyiza kubana nanje ariko kugikora ntako. Ati yo niyumvira gukora icyiza njasa cyangwa ikibi. Acha turubuko karati jewe ndagowe. Akacarangiza avuga ati yo atari Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Nibikunda na gatoyi kumuririmbyi ashobora gukora icyo gikorwa cyiwe cy'uburirimbyi mu buryo benshi Imana icubahiro adatahuye yuko ari umuntu akeneye ingufu za Yesu. Muri we ntabirimo arakeneye Yesu amushoboza kubera kwiyumvira kubikora neza
ntibikunda uretse Yesu aserutse mu bushobozi kubikora neza. Vyerekana kunanirwa k'umuntu burundu bijanye no gushima icubahiro no gushitsa ubwome bw'Imana, mpaka habonetse inguvu z'uwundi muntu ziva inyuma zimushoboza nawe ni Kristo. Menya neza naho Imana iguma irondera ko ivyaremwe byose bisubira kwimwana nayo birongowe n'umuntu nk'umuserukizi wabyo, ntibishobora gukunda na gato uretse Imana ari ikoze igitangaza co kunagura umuntu biciye mu kwizera Yesu Kristo we nzira yo kuninahazwa kw'Imana. Haleluya. Imana irondera n'uyu munsi muri Matayo Yesu aguma ariko aravuga, Imana n'uyu munsi irarondera ko abantu babaho bashishikara ko umugambi w'uko umuntu aba umuserukizi ashishikara guhesha Imana icubahiro, uwo Imana ntiyawutakaje. Mu Imana ikirasaba umuntu ntigikunda uretse Imana igikoze nawe yateguye igihe kizoshika muri Kristo Yesu. Umuntu yaremwe n'Imana mu ishusho yayo kugira ngo ashishikaze inganji yayo mu isi nk'uko biri mu ijuru, ariko umuntu ntiyabaye umwizigirwa kuko yagararije Imana aca akwegera ivyaremwe byose umuvumo w'Imana ugizwe n'umuvurungano n'amarushwa n'urupfu. Gutyo ivyaremwe byose uhereka umuntu bica byisanga munsi y'uburake bw'Imana bidashobora kwikuramwo ivyizigiro by'ivyaremwe byose vy'uko uzosubira kwemerwa mu bwami w'Imana ngo bisubire kwihesha icubahiro, vyategerezwa kuva hanze yavyo. Inkuru nziza muri ivyo nuko habonetse ivyizigiro bihoraho muri Yesu. Mana ibahezagire. Nibaza ko nakoresha umwanya munini ariko nshaka kubaha umwanya w'ibibazo kugira ngo mubaze kuri kino cigwa c'umuntu. Nazo mufise ivyo tuzoshobora kwegeranya, bimwe ndashobora kuvyishura muri kano kanya, ibindi nkaza kuvyishura mu cigwa ca Kristo birabeza kuba bihanira. Mana ibahezagire, nakire ibibazo. Muri kino cigwa urugezo muvuga nagerageje gutangura kumbure ivyo ntabatangura nuba nomaze kuvuga nti Imana iguhezagire, ariko rero nagomba ngaruke tukamubavuze kumbure nk'agagaba y'imyuzi muvugaga kunda kugaruka kenshi kandi ari ikintu tubana mu buzima bwa misi yose mu makoraniro y'abayigize tubayemo. Abantu bavuze janye na twebwe abamizisiye canke abaririmbyi yaho kumbure hari ivyo twexija kuko igikorwa c'Imana swate kuvuza canke kuririmba, rimwe na rimwe ari gusanga abarongozi baturongoye mu masengero haruhande yo kubasaba, ariko bwabo barashobora kutwumvira bakaduha swate amahera canke ikintu, ariko hari imvugo kumbure umuntu abirabira kure akoresha, novuga iyo ategereye cane ikiganiro gishobora kuba camuje jewe n'umurongozi mugabo akaba yabonye ko hariho ikintu nahawe canke amafaranga nahawe. Imvugo ikunda kuba ari nyinshi mugabo ikunda kuba ari imwe yaho caza ca kintu bakavuga bati jewe nkora kubera ko nahawe canke mpamvu amafaranga. Rero nagomba ko kumbure haruhande y'ibikorwa mu rubuga dusanzwe dukoreramo n'ivyo gusaba kwegizija birahaba, ariko hariho n'ibindi bintu atari gusaba canke atari exigence yahabaye hagati yo gukora kwajewe se canke umuririmbyi hamwe n'umurongozi w'urusengero. Rero hari ibintu usanga biriko biraba swate umugisi canke umurongozi w'indirimbo ava kure y'urusengero usongore ko ava kure y'urusengero. Ni gute umuntu ashobora kumuhamagara mu kigo kanaka muri eglise wiwe akaba oblige kwitike kuriha amalejitike yose, hama mwebwe muriko muratwigisha canke ubundi umuntu agashafata aho umengo uriexija canke nsavye amafaranga. Murakoze. Nishoboye
kije mu bwami bwayo ngo giterere ngo gikore ku giciro cy'Imana si ikintu cy'iwacu. Abaroma 12. Nuko rero abahanura ngo imaze Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera bihimbara Imana niko kuyikorera kwayo kugikimaze. Acamanuka yerekana ingene Imana yatanze ingabire zitandukanye mu ishengero, sivyo? Kandi akaca avuga ko izo ngabire zitezo gukoreranira mu rukundo. Aho mpera bwa mbere ni kimwe. Kuba Imana yaguhaye ingabire ni kimwe, iyo ngabire yawe ikora hehe? Umuririmbyi wese canke uwundi muntu wese afise igikorwa, afise ingabire kanaka, itegerezwa kubikira korera mu ishengero kanaka, sivyo? Aho ni umera hamba. Kuri uyu munsi, uyu munsi hariho umuntu bujagari buteye ubwoba bwinshi, wumva umuririmbyi atagira ishengero. Abamo je umuririmbyi mufise timu ngo twari dufise ku band, sivyo? Wari bita band sinsharico, ngira baklodi cyo bagitaba jewe nariza mu. Ngo ni ikintu cyitwa ku band. Sivyo? N'abaririmbyi bahuye bashika 5 bashika 10, sivyo? Igikorwa cyabo no gutembera mu mashengero bagendagenda. Ngo ndabwire ko ico ari cyaha. Umuntu wese yavuze ubwa kabiri ategezwa kuba afise aho ari karareregwa, kandi ingabire yiwe itegezwa kubikira korera bene data. Icyo ni ikintu naho ngo baguhera hambaye. Umuririmbyi atagira ishengero yiwe adafise umwungere amurera, uyo muririmbyi ni intama yatakaye. Icyo kuri kurakora ni cyo kiragusanova mu bwami bw'Imana kubera ingabire zose zaratunganije ko zikorera ishengero. Turi kumwe bene data. Ikirekera hamba Imana yubatse umubiri wa Kristo, yacishima gushiramo ingabire, ishiramo aba protokole, ishiramo abazoririmba, sivyo? Ishiramo abagwiza tunga, ishiramo abantu babarongozi, ishiramo abajeje kwitwararika iby'amasuku, abo bose Imana yabashize ngaho kugira ngo yubake cya gikorwa cyayo. Turi kumwe bene data. Aho kuba kwera rero muvukanye mwumvirize ngo kwera yuko umuririmbyi ategezwa ko afise ishengero yegukira kandi ari karagaragaza mu ubuzima bukura muri cyo Imana mwize. Ubugira kabiri ivyo ko hagati mu ishengero abantu bahana ingabire, umurongozi ashobora guha ingabire umuntu, icyo ntacakirimo nibisanzwe. Mugabo ikintu gikomeye cyane kiri nyuma y'ico no kuraba kubera ko umurongozi yaguhaye amahera ntayaha umuririmbyi, uwundi muririmbyi ayaha uvuga icy'umuziki, ntiyaha umuririmbyi, ntiyaha protocole, ntiyaha abakozi isuku yogeje amatwarete, ntiyaha abaravye abana, ntiyaha ugiye gusigura ubutumwa bwiza, ntiyaha abacunze imodoka ya kwibarabara. None kwiki yaguhaye wewe muri uracuraranga cyangwa wabwiye kwiki yatoye wewe nyina aguha wewe. Hari ikibazo kiri nyuma y'ivyo gusanzwe ntateza gutora umuti ni icyo ayo mahera yashyizemo guhereza wewe nk'umuntu yakoze igikorwa cyonyine mu ishengero yaje kubera iki, sivyo? Ikibazo cy'uko duhana ingabire mu ishengero cy'umurongozi ambwira ati ngo batwicara umunsi umwe hama akanyicarika nka Claude akashangurira agakawa cappuccino tugasangira tukanywa nta ngorane. Mugabo nimba ariko arampereza impembo kigo nakoze mu ishengero, iyo mpembo yaje kubera iki? Jewe numva ariho hambaye, sivyo? Ibindi byo duhana ingabire mu ishengero uretse na pastor n'undi muntu wese ashobora kuhahereza, ashobora ati no kuri no ibyo bisanzwe biba hagati mu ishengero. Mugabo nimba uku gutanga amahera kwawe kw'umurongozi yashimika guha kwera avuga ati uyu muririmbyi ndamubwira ati ntazo ducike nawe cyabaye icyo cyo gufata kandi utaravye neza kiragutikiza ahantu naho Imana yaguhaye ingabire, iyo ngabire ihinduke kugwanya Imana naho Imana yiguhaye ngo nicyo Imana. Nibaza kuri nahura siniko ndagwanya ingene abantu bahari ingabire bashimiranira bagira iki, mugabo kwera iki bamwe bahawe amahera bagire bayahawe nike kinyige kinyuma intumbero itumye ico kintu kiba irahambaye ku Mana. Kandi wewe ubizi, hari umuntu wese ababizi igihe kitagiye nitwohendana, sivyo? Nitubizi none umuntu abazi umutima w'ingene mwiza kuti jewe no kuri hajya ntaboza kahera cyangwa ati jewe kajya kwe no mbe nakubaza mu by'Imana duhamagara gukora harimo ko dushobora gukora tugatama tukanagira gute kandi nitwo nivyo twari twifuza bwa tugakora dutana. Mbega ejo ni byo mose yakwe ejo natayaguha uzosubirayo
uzogenda nko murabwiza uko hariho Victor n'umugore wiwe ni bamwe mu bo dufise bakoze kwidasanzwe aho bari gukora igikorwa cyamaze kinini kitarabyara umusaruro atabarizera ubutumwa bwiza baca bafata isuka bararima kwera abiwabo bahagaritse uburyo kubafasha bararima si misi yose mu gukora igikorwa cy'Imana twama tworoherwa mugabo uko kutoroherwa ntibyoca biheza bikavyura iyi ngifato iserura kugareza Imana kandi Imana yaduhaye ngo tuyikore mu buryo buhimbaza Imana. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko binashoboka yuko mu gihe dushobora gukora mu kibuga aho tudafite ivyo dukeneye byose mugabo bitatubuza ko dukora vyo nkunda ko mva mu Kanyosha nkaza gusenga muri ville kandi ngena n'amaguru vyokunda kubera iki ivyo kugenda n'imodoka vyo mu Kanyosha no ngaha muri ville ni minota ingahe sisa yimwe utevye igihe amabisi igitoje ca kane nitwakubita n'amaguru hari ingorane none ndazi umugenzi wanje kandi nakora ndamuzi ndamuvuze shomenye yava muri hope kandi mu cadre ataha n'amaguru kuja mu Nyabugete yagenda tulejo imisi yose. Iyo harimo iyo hari umutima uri kuraza mutoyi tutabona neza uri kurasunikwa na kakamere biza byambaye ishusho y'ukumenga ni ikintu gisanzwe mugari igihe kiba kinini sishatse kuvuga yuko bidasaba ko abantu bahanahana utuganuke kubona umuntu akeneye yabuze déplacement kuyahanahana ubwo n'ubuzima dusaba no barafise ibihumbi bibiri nzi ko nta mu Kanyosha ku majana 4 canke amajana 9 Claude nawe agira mu Kanyosha n'amaguru ivyo gose ubuzima bwa Kristo sivyo ivyo byo kunywana hagati y'abera byo gusangira kugira ngo twese tworoherwe ico ni Imana irohamagarira mugabe iyo kibaye ikintu kirimwa kandi kantu ngico guhemba abantu kubera batatu batogaruka nawe umuntu avuga ati je nanje bajya batampemna sinogenda ico nico navuze yuko abari kibi kandi ico uretse ko gituma umuntu haba uburake bw'Imana kuri we kironona n'igikorwa kandi Imana ntiyabicubahira muri byo mwakoze hagira undi abaza ikibazo speciosa ko yarabashije mu buryo bwo guhana ingabire mu rusengero y'uburongozi akaguhamagara akaguha kenshi dukunze kubona uyu munsi yarifasha abamuzisi abarongozi b'indirimbo ntabwo badafatika kubera ko umurongozi ntiyoshobora kwiyumvira guha umuntu kugira ngo mbere yo kwibwira kumufata atabona yuko uyu muntu afise uyu mutima wo kumucika arafatira ubuza bwose uyu muntu uburyo tubanye n'ingene akora aragomba gucika haba hari amakuru haba hari ubundi mwifato ugaragaza uyu muntu n'ahahari hari ahandi hantu abarizwa kimbure adakomwa iyo hageze ya myanya ushobora gusanga yigiriye rero uwo mutima uraza mu burongozi bwo kubona yuko umuntu batumutakaza nabwiye ngo uyu munsi amashengero hataba abantu nyene bakuri kuziki neza canke bagira bya bindi nyene byo kumutira ishengero batahari utumengo nyene n'uruhongo nta n'abakristo baboneka usanga rero uwo mutima uraje ura umurongozi wo gufata uyu muntu muri ubwo buryo ariko nawe uwo mutima bawukubonamo kabatuye umuntu ahagaze neza katumufate muri ubu buryo kenshi bikunze kuba biba muri iyo ntumbero. Hari n'undi mukozi w'Imana numvise ikindi gihe ariko aravuga ijambo ry'Imana acavuga ngo reka uwo wakoreye Imana ngo muri Uganda uyokoreye Imana ntabwo mu Burundi kubera muri Uganda n'ukakoreye Imana ngo muri Uganda uza kuvuga ijambo ry'Imana kabakirusha ubireka tuje amafaranga batunze nabo bakogera hariya ngo namwe muri klasi bagomba kumva ubu kuma gupanda ubu yaraba kuganira uvuga nyine umubyimba n'ibikuru maziyongera kubera bishobora kumariza usanga rero ibyo bintu by'ubuhembo n'umutima uba uri mu muntu kandi ukamengo atabiroze muri icyo gihe iyo ngabire yiwe ngo turonke ingufu ni ukuntu usanga abantu bari kubarakuba kimbura abamizisiye mwiza ariko ndabikunda nanjye ndakunda kubona aho mberereye nyine biba bimeze murakoze nungane muri yagize je turaba inshuro nyinshi gose abaririmbyi bagenda bavugana ati burya nta mahera atanga ndetse usokoza kuzinga ngoje ngo yampamagaye ngo kuza piano na wapi ngujya ngo nta kintu ngo atanga ngo atanga ubwa bisi gusa ngo muri hari mu apotre ngo hari ngo naka waratangiye
abantu bagenda barayaga ibintu nk'ibyo. Mwumvirize, nitwo turavuga ibiri nitwo turavuga ngo twerekane ububi bw'ingene ababizye ababorongora indirimbo nitwo bw'ibyo two turavuga turabye ikintu Imana iduhamagarira cyo kwicubahiro kuko yatugabiye ubuntu budasanzwe tugira abasuku mu bwami bwayo. Ni gute ubwo buzima tubusuzumye kuri twewe twubona ko hari n'uruhendo rw'umwasi bigakunda ko twiyambura ibyo. Iyo uri kuraririmba warongoye indirimbo hagaca haza abantu bose bazamukora mu kubashyiramo amahera, sibyo? Mwe mubaza ko abakomboza indirimbo zirimo ibintu bitari byo muga biryohera amatwi y'abantu mubaza ko zirakwera. Nuko yuko hari indirimbo azi karirimbye, sibyo? Arashaka kugerageza gushyiramo utuntu ku buryo abantu bagira gute bahaguruka bagira gutya, sibyo? Murabizi ko indirimbo ziba kuri umunyabyaha, izo ndirimbo hari amahera bakora muri abazana, hari amahera bazana. Claude niwe muririmbyi ngahantu namenye kuva kera, uri kuririmba ati wa munyabyaha we niwihane, Imana yaturabanye imbabazi ntitwaye tubereye, yaturinde ngo tuyigororokere ngo tuyikorere ngo tubivyariho vyayo, mugabo twaratake turazimira turajakara. Mbwira abantu baguruka guha amahera, ubwira abantu yuko turabahereza, dutere tuje imbere, sivyo? Abantu bagira ngo ati uri umutama, bose bahaguruka n'intebe umugakora mufata gute. None ababwire ko ni bimwe mu bintu bigaragaza igikorwa. Ibitoto babakorera biri mu kibuga kandi twe twaje hano nibaza ko Imana yashimye kutumushuza mu buryo budasanzwe, sivyo? Ni ya mbere baye tumushuza mu buryo budasanzwe. Ese twobona amasinzi n'amasinzi mwaje muri 70 bangahe mwese muhamagara abandi mu yindi round igira kabiri mukavuga ati twabonye ahantu ushobora kwiga bikadufasha ko tushobora kuba ari kimazi mugaje, sivyo? Gerard umere nk'uhashimangira rwose kugira ngo tuje twumva twebwe abaririmbyi ko tugiye kuba abasitari naho tutonganya na Yesu mugana ko twoba abasitari. Hanyuma rero n'indirimbo isanzwe iza gukonfirima kuko yuko Yesu ari umusupasita n'ibindi mwodufasha rero kuhabwa kugira twumve yuko nk'uko kuririmba no gutazira Imana kwacu ko tubikora twihweza Imana tudatumbereye kuba abasitari. Ngira ngo dufise akarorero umuherezi mukuru, umwami mukuru, umuvugishwa mukuru ni Yesu wenyine, niwe twigana. Abandi bose turabigana, sivyo? Turabigana Kristo. We yabaye umuherezi mukuru mu yoga y'Ihebuzo, yabaye ugaragaza icubahiro cy'Imana mu yoga y'Ihebuzo. Twigana we dushoboje namwe muwiwe. Mugabo nta muntu n'umwe ari hejuru, twese duca bugufi. Yesaya 6:6 Yesaya abonye ukwera kw'Imana, sivyo? Avuga ati aturuhuka, sivyo? None twabonye Yohana hamwe navuga umumarayika aje kumushikiriza inkuru. Yohana ngo bamusa aho umumarayika avuga ati reka nanje ndumushumba nkawe nuhirahira ntabwo n'umwe ngaho umuntu umusitari kubera twese duca bugufi. Yohana abonye Yesu abaje amubwira ati Yesu reka burya nawe reka arabatiza. Yohana avuga ati jewe naba ari wakuzwa jewe cishwa, naba ari wakuzwa jewe cishwa kubera ubona avuga n'ubundi none ko yaje jewe umuntu ndakwiye nimukwigire, sivyo? Nibaza ko umutima wo guca bugufi udasanzwe ugaragara muri Kristo two kwigana, sivyo? Ndazi ko ubivuze abari amajambo y'umuntu akeneye kumusitari, umuntu ari hejuru, umuntu avuga ngo bose umuntu yajya mugabo mumubwira ko nta muntu n'umwe muri inosi ari umusitari kubera umutunzi w'ibintu byose uri hejuru rwego ruhebuje ni Yesu wenyine yashoboye kumvira Imana mu buryo burengesere kandi wowe twigana mu mutima uciye bugufi nk'abashobozwa nawe gusa nakire twakumva yuko atawubwira ry'amazina ya Yesu y'Imana y'ububasha yuko umuntu ari umuntu Imana y'Imana. Rero ari ikintu mwakoze ati imigenderanire ya Tebiya yatoshekajwe n'icyaha ategerezwa kugarukanwa n'undi muntu. Ako kajambo rero mwagaheraheje uwo muntu rero yarinde mwariko muravuga. Urakoze cyane namasoze ngahimba rero navuga kubera bigenda murabona iyo batumiye amashengero avuye ahandi
hari igihe ubona nabonye bajya baza bavuye muri Tanzania bavuye mu bindi bihugu ukabona abantu ari benshi cyane abaririmbyi ari benshi cyane ndiko ndibaza mbega hajya bigenda gute abaririmbyi bagwire babe benshi mu gihe baba ari bakeya hari igihe usanga ari bakeya mu ishengero binini hajya usanga ari benshi cyane babigenza gute abaririmbyi abo nyene barongozi nk'aba babyize babigenza gute biriya gitiri bafise nabo bari benshi kugira ngo bagwire babe benshi umurimo w'Imana burya umurimo w'Imana ugabuwe n'abantu benshi ni mu bantu benshi uroroha kuruta abantu baba ari bakeya babigenza gute aba bajejwe abandi babarongozi nciye ngiriye ko mwavuze muti umuntu arashobora kuva mu kanyosha n'amaguru agashika muri pirire yakunda umurimo aje gukora rero nagira sozere mvuga nti ababene data ababera abaririmbyi bateguza baririmbira Imana n'abakozi b'Imana nk'uko wari wabivuze iyo bakundanye bagafashanya ubu Imana irateza imbere umwe muri nawe agaca afasha uwundi akamwereka ingene ari bubigenze atibye kandi adakoze icaha kugira ngo ako kabisi yavuga azokaronka umurimo w'Imana niba yahora acerwa acashika kare nico nagomba nsozere ko yuko hagiyemo kimwe bavuga c'urukundo abo baririmbyi bashobora gutezanya imbere ugasanga za ngorane zari hagati yabo ziravuyemo kuko kenshi na kenshi hari n'igihe n'umuririmbyi impemu y'umubiri muzako agatangura kuraba mugenzi we nk'ingene aba yambaye canke ingene yaje bimworoheye nawe vyamugoye ugasanga hariho akumubiri kaje kamutera ntanarivye neza aranacerewe rero botegerezwa kwigurana muri karya mugenzi wabuze muri kari yabuze nawe wagashoboye mukabwirana ingene muri ubugenze kugira umurimo w'Imana uteruke imbere murakoze Yesu abampera umugisha ibindi nibaza ko banyunganiye nabonye ko umwanya wanje waheze kandi ngira batwaye na munini Claude yambwiye ko umwanya wanje waheze niba waheze uburyo gusaba kubaza Claude kanyuma ni juste twese yuko umuntu ari ikintu cy'Imana none muri iyo matière Imana yaremyemo umuntu ese malgré icyaha nta kamere canke ikintu gishobora kuba carasigaye mu muntu nyuma y'uko iyo atoshikajwe n'icyaha keza owe ibyo nabivuze kubera ni uko tubona ko hariho abantu n'igihe bataba baravuka kabiri canke batarakiza ushobora kubona ko bariko barakora ibintu bisa navyiza entre ibintu bisa navyiza eske ivyo navyo biba bitumye hanyuma rero passage nuko ntabwayi ibonekeye muri Yesaya aho Imana ivuga ngo n'ibikorwa byanyu byiza bisa n'umwambaro w'impuzu umenge icafuye kandi ibishana n'ikondere no passage iyo passage iza kuvuga ku bantu bakijijwe ubwo Imana ikagaragaza yerekana ko malgré ibyo bikorwa byiza ibikoko dukora navyo bigaragara nk'umwambaro w'impuzu bakivucafuye cyanibaza none hagati y'ibikorwa kumbure byatosejwe n'icaha atari byiza by'umuntu kubera icaha hamwe na bya bindi dukora twarakijijwe twarakoze bwa kabiri mugabo n'ubundi Imana ibibona muri context yaho nabibyo twitwa ko ari byiza bisa n'umwambaro w'impuzu watosekaye ese kiripe hagati y'ivyo bintu bibiri turakoze ikibazo cyo gucunguza kandi umucunguzi yavuye iwacu Pawulo yerekana yuko n'abayuda bari bafite ibyagezwe nabone bari barapfuye nk'abanyamahanga batari babifise mu yandi majambo umuntu kuva agararije Imana afise yaciye agira kamere y'icyaha idashobora gukunda kuninahaza Imana kandi kugira ngo bikunde ko umuntu bikagaruka kuninahaza Imana ni uko hategezwa ko umuntu asubira kunagurwa nicyo gituma Bibiliya ikoresha igikorwa cyo kunagurwa ikoresha ijambo ryo kuremwa gushasha sivyo mu gifaransa ni recréation no gusubira kuremwa ni uko umuntu yatakaye Imana isubira kurema umuntu mushasha sivyo birumvikana ngaho ikintu ko kiba gihambaye yuko ntibikunda ko umuntu ati none kumenga mu buzima bw'imisozi ntabwo ameze neza ego nico mvuga nenda kivuze kugira kandi nongera ishimangira
muri hariho ikintu twita ubuntu bwa bose ni bikimatanye ni ya shusho Imana yasangiza umuntu. Ni nakivuze kare ni kabura mutima Imana yasangiza kakana mutima Imana yasangiza umuntu basangiye harimo ibintu bitandukanye. Ibyo byaratosekaye mugabo ntibyazimanganye burundu. Navuze urukundo, mwese murazi ko dufite urukundo sivyo? Mugabo urukundo rwacu ni urukundo rurimo doze y'icyaha. Abantu ntankaro gasanzwe muzi mwese kandi kacaka nibaza ko kaza kuba kari mu buryo bunoganze. Umugabo n'umugore iyo bagiraniye amasezerano kwanza bakiri muri fiancé bazinde babwirana abwira ati ni wewe nyine mutima wanje yagize gute wahise ati wewe tuzobana ibihe byose ukowe sinzoba ngo uhiriwe nzobahiriwe ibihe byose. Mugabo bashitse mu rugo ababizi Claude imisi yose barukundo nyene ibihe byose oya abahukana babyagize gute ko babwiye nyine amajambo kandi abayihagaragaje ko yakunda sivyo? Nicerekana ko urukundo ni rumuze umuntu ruriyo mu rwaratosekaye kwe ni ruri rwa rukundo mu Imana yashimye ko umuntu agira ubwa mbere ataracumura rwarinjiye mu icaha naho utatakaye rwaratosekaye. Nige tuko turaruserura ako kantu gutoseka naho twa twarugaragaje ntangani karo gasanzwe. Jewe ntunze umuntu muhira canke ubwiriye neza umugenzi uterere umuntu kuri mariage ugatera umuntu mu rubanza hanyuma ukamutereza ntaguterere ase ubwira ubanza guterereza uramuha naho ufise none kubera iki none nimpa urumva naho wamegana urukundo kandi nivyo ni urukundo kubera wamuhaye wumvise ko ujana nawe muri urwo rubanza kumuterera. Mugabo guterera kwawe kurafise ibindi bintu kujana nako ndamuterera mugabo natanterera naje zocangira gute ndocampera. Mugabo biya nawe yigisha gute ati kunda umwasi wawe. Urukundo rero Imana yashaka ni urukundo rushaka gukunda umwasi wacu kuko urukundo twena ngo tugira kwa rwatose kaye. Turi kumwe umuntu twashobora kubona afite imico myiza mu kibano afise atakora ibyaha byandi abantu bose bakora mugabo biye bisigura yuko umuntu afise umutima ku Imana ishaka. Umuntu ashobora kose kamere mugabo akaba yahawe ubuntu mushoboza ko iyo kamere idaseruka ku rugezo rumwe na mugenzi wacu. Ndashobora kuba je shakura n'ingoga undi nawe atekereje adashaka hari umuntu mu kibano atagijijwe atambutse bwa kabiri mugabo atiba mugabo asanga mwishengero umuntu yavutse bwa kabiri mugabo biramugora abonye inoti mu giseke agenda yisoretse ku isogisi sivyo? Biramugora kandi yaravutse bwa kabiri mugabo kantu katarahera sivyo? N'ubuntu bwa bose Imana itanga butaba bumeze kuri kumwe kuko abantu batavise ukuntu mu mico no mu migenzo naho bakurira n'ibindi byose birafise inkurikizi kubera wakuriye ahantu kugara portail uzobona umuntu uguma mu nzu mugabo kuri ahantu portail zirangaye atana korotire n'umuntu amereze gutya sivyo? N'ikimana naho dukurira biragahise biterera kujanye n'imifato runaka zisanzwe mugabo kujanye na kamere y'umuntu ni kamere y'icyaha. Eric nyagira nyunganire cyo sozera umwanya wa mpayingira zo buheze hanyuma ikindi kiraza kugira mu kigo cya Kristo kiraza kwishura ku bindi bintu bitandukanye. Eric nyunganire kandi ngira zo basoze